Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ekereziya Katolika iremera gusaba imbabazi Uburundi ku ruhara rwayo rwo mwitituka ry'imico n'akaranga ku bijanye no kwemera Imana mu gihe cy'ubukoroni, bivugwa n'ubuserukizi bwa Vatikano mu Burundi mu nama yo guhanahana ivyiyumviro ku myaka 60 hunzwe ubucuti hagati ya Vatikano n'u Burundi. Murabikurikira muri ano makuru. Impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi 207 nibo bahungutse bafashijwe n'ishirahamwe HCR ryita impunzi kw'isi, ibishimisha uburongozi bw'iryo shirahamwe. Ido nido ni mukanya tubahaye ikaze. Tuongera kubaramutsa tubaha ikaze muri ano makuru. Ekereziya Katolika iremera gusaba imbabazi ku ruhara rwayo mu gihe cy'ubukoroni mu gutitura imico n'imigenzo mu bijanye no kwemera Imana mu gihe cy'ubukoroni. Bivugwa na Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umwe mu bitavye inama yo guhanahana ivyiyumviro ku myaka 60 iheze Uburundi na Vatikano bunze ubucuti. Ivyemegwa n'ubuserukizi bwa Vatikano mu Burundi. Ni nkuru ya Armel Mutore. Vous avez dit que les valeurs culturelles du Burundi ont été affectées. Eklezia Katolika ngo irafise uruhara mu vyashikiye igihugu c'u Burundi muri kahise. Imbere y'umuzo w'abakoroni ngo abarundi baremera kandi bagasenga Imana, ntibasenga kiranga nkuko vyagiye birigishwa na Eklezia Katolika. Bivugwa na Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe imico n'akaranga. Akabona ko Eklezia Katolika ikwiye gusaba ikigongwe ku ruhara yagize mu itituka ry'imico myiza yaranga Burundi. L'Église n'a pas peur de demander pardon. Nous demandons pardon. Kubw'intumwa ya Papa mu Burundi, ngo Eklezia Katolika yama yiteguye gusaba imbabazi kuko ngo biri mu biranga, ariko akavuga ko uzitanga ategerezwa kuba nawe yiteguye kuzakira no kuzitanga mu bugwaneza. La vérité fait peur. Et pour que cette kumenya ukuri kuri kahise kabi birababaza kandi birateye ubwoba, ngo ariko ni ngombwa kugira igihugu gikire. Kubwa Pierre Claver Ndayicariye yarongoye mu Guisever ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi ngo bo kwitegura kwakira ukuri kuba kwatohojwe. La vérité s'impose, mais la vérité seule ne suffit pas. Musenyeri Dieudonné Datonu, intumwa ya Papa mu Burundi, aremeza ko kumenya ukuri ari ngombwa, ngo ariko ntibikwiye, ngo harasabwa no guheberanira kugira haboneka amahoro arama mu mitima y'abantu. Kahise ngo gakwiye gusomwa kumwe n'umutima wo gutera intambwe yerekeza imbere. Intumwa ya Papa mu Burundi akavuga ko hari vyinshi vyiza mu migenderanire y'igihugu c'u Burundi na Eklezia Katolika vyofatirwa ko kugira ubwo bucuti burushirize kuba bwiza. Amakuru yacu arabandanya. Impunzi ibihumbi 207 z'abarundi nizo zahungutse zifashijwe n'ishirahamwe HCR ryita impunzi kw'isi kuva iryo shirahamwe ritanguye igikorwa cyo guhungura impunzi. Intambwe ishimwa na Filippo Grandi arongoye iryo shirahamwe mu karere, avuga ko ahamagarira Uburundi kusubiza mu zabo abo bahunguka ni mu rugendo rw'iminsi 2 aha mu Burundi. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Filippo Grandi mu kiganiro n'amesha makuru yamenyesheje ko mu bihugu vyo mu karere haranzwemwo ubwicanyi n'intambara zatumye abantu bata izabo. Yahamagariye amakungu kugira ico aterereye kugira ngo impunzi zishobore kubaho neza mu buzima bwabo bwa misi yose. Il y a des réfugiés burundais qui résident toujours à l'étranger. Je pense que en Tanzanie qui est le pays qui en est. Hari impunzi z'abarundi ziri mu bindi bihugu nko muri Tanzania, igihugu nibaza ko ari cyo gitunze impunzi nyinshi zoba zigera hagati y'ibihumbi 120 n'ibihumbi 130. Mu Rwanda hari abari munsi gato ibihumbi 50, hari n'abandi bari mu Buganda no mu bindi bihugu vyo mu karere.
abo bantu uno munsi bariko barafata ingingo zo guhunguka twe tuzobaherekeza aho tuzongera uburyo mu mafaranga ku bariko barahunguka kugira bushobore kubafasha mu vyankenerwa. Ico mwomenya HCR sishira hamwe rijejwe iterambere ntidushobora gukora vyose, bisabwa ko dufashanye n'abandi bose nk'ibanki y'isi yose, ibanki nyafrika y'iterambere. Tumaze gutahukana impunzi zigera ku bihumbi 207 kuva dutanguye igikorwa, bavuye muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, Kenya n'ahandi nka Kongo. Intambamyi tubona zijyanye no kubasubiza mu buzima busanzwe. Abantu bamaze imyaka bari mu buhungiro biragoye, ariyo mpamvu dusaba leta gufasha abo bahunguka mu kubaha ubuzi, amatongo n'ibindi, nayo abafasha mu iterambere bafashe kugira izo mpunzi zishobore kubaho neza mu miryango bashikiyemo. Par la population résidente, il y a la population qui rentre. Il faut faire une assistance qui couvre toute la communauté d'accueil, disons. Ambasaderi Claude Boshu arongoye ubumwe bwa Buraya yamenyesheje yuko ibahasha y'amafaranga agera ku miliyoni 40 z'amanyaburaya ariyo yatanzwe kugira ngo bashobore gufasha impunzi ziriko zitahuka iwabo. Avec les collègues d'autres délégations de l'Union européenne dans la hamwe nabo dufashanya mu bumwe bwa Buraya mu karere twarashoboye kwegeranya amahera yiyongera ku yandi angana miliyoni 40 z'amanyaburaya yo gufasha abahunguka abarundi batahuka bava mu bihugu byo mu karere. Iyo bahasha igenewe abarundi niyo twashoboye kuronka. citoyens burundais que nous avons réussi à mobiliser. Uyu aserukira ishamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi yavuze kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika zongeye uburyo kugira izo mpunzi zishobore kuronswa imfungurwa bikwiye. Filippo Grandi rero akaba arongo ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR ku isi atari mu karere nk'uko twari duhejeje kubibamenyesha. Inka zirenga 100 ziriwe zugaraniwe ku kibuga ca Kagwema ni muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Izo nka rero zikaba zari zicunzwe n'abajejwe intwaro hamwe n'abapolisi. Zafashwe ziragiwe mu matongo asanzwe ari mu matati hagati y'abanyagihugu hamwe n'ikambi y'abasoda yo ku Mudubugu. Leopold Ndayisaba musitanteri wa komine Gihanga yagiriza bene izo nka ko barenze ingingo yo kugaburira ibitungwa mu mpongore. Iyo nkuru tuyibaze Space Caritas Kabanyana. Izo nka zirenga 100 zaje ziva mu mararo 9 zafatiwe mu matongo ari mu matati hagati y'abanyagihugu n'ikambi yo ku Mudubugu nk'uko musitanteri wa komine Gihanga abimenyesha. Zose zaciye zifatwa zijanwa ku kibuga c'inkino cyo mu Kagwema. Leopold Ndayisaba arongoye komine Gihanga akavuga ko muri benezo uwaza kuzirondera wese yabanza gutanga ihadaburingana amafaranga 10,000 ku nkimwe. Amande tubaca sanzwe bize divagation de betail amande ku nka zirerera ni gushika ku nka 10,000. Ivyo ni ibintu byumvikana ariko bibaye ngombwa nkaho gukurikira muri aya matongo hariho ahantu hasanzwe hari itongo ryari rikingiwe. Gukurikira tuzadukoresha igitabo gikinga amatongo asanzwe acungirira amashamba. Umwe mu borozi yadusiguriye ko bafise ikibazo cyo kuzigaburira ariko ngo ntibaturusa ngo zirabatoroka. N'ukuri ukuntu bigenda natwe babona inka zirugaranywa tumaze kugaranywa twagiye ugasanga kubera inzara turasaba kwahira ubwatsi tukahira ariko tugasanga inka ntizikwiye kuko ni wacu gituronka ahantu twahira usanga hose hari ibintu. Nubwo biruko abarimyi twaganiriye baremeza ko amatati hagati yabo n'aborozi yagabanutse cyane kuko atabitungwa bikibononera imirima. Mu gisata c'imigenderanire turangiza amakuru yacu, ikigo mpuzamakungu kijejwe iterambere rya Amerika kiratanga ingurane ku mashirahamwe yo mu bihugu nk'u Burundi. Mu kiganiro kubamenyesha amakuru kuri uyu wa gatanu, ujejwe iterambere muri ico kigo arashimishwa utwigoro twa leta mu korohereza abashaka gushinga amashirahamwe. Amenyesha ko amahera batanga ku mashirahamwe muri Afrika akiri make. Tumukurikire asubirwamo mu Kirundi na Clovis niyo nkuru yimenyereza hano kuri radio television Isanganiro.
Muhinga bw'ivyuma rero banyeretse ko ino nkuru yamaze gutungana nariko nkumenyesha ko ikigo mpuzamakungu kijejwe iterambere rya Amerika gitanga ingurane ku mashirahamwe yo mu bihugu harimo n'u Burundi. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu ujejwe iterambere muri ico kigo arashimishwa n'utwigoro twa leta mu korohereza abasaba gushinga amashirahamwe. Amenyesha ko amahera batanga ku mashirahamwe muri Afrika akiri make. Tumukurikire asubirwamo mu Kirundi na Clovis niyo nkuru yemenyereza hano kuri radio television Isanganiro. We provide loans to private companies that are making investments in countries like Burundi. We provide loans to companies. Turatanga ingurane ku mashirahamwe yigenga kugira dushire imitahe mu bihugu nk'Uburundi cyo kimwe n'amashirahamwe y'abanyamerika hamwe n'uwo ashaka gushiramwo imitahe kubiterambere ry'u Burundi. Urugendo nukurikirane rw'inama y'abakuru b'ibihugu w'u Burundi na Amerika yabereye i Washington mu kwezi kwa Kigarama guheze. Twarasezeranye kuzoza mu Burundi kugira turabe uburusho bwo gushinga imitahe. Ejo twararonse akaryo ko kugendera umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba wubatswe n'ishirahamwe ry'abanyamerika Gigawatt Global. Birabereye cyane hagati mu gihugu. Turizeye ko tuzotora ubundi buryo bwo gushiramwo imitahe. Twarabonanye n'abarongoye amabanki y'iterambere kandi twaraganiriye uburyo bashobora kugira ingurane ntoyi kugira dushigikire abakenyezi n'abandi bakeneye kuronka amahera yo gukora imigambi. Twarabonanye kandi n'abarongozi bazi neza ubuhinga bwo gushinga imitahe nko mu burimyi mu nyubako n'iterambere ry'amabarabara. Turaterwa intege n'ingene Uburundi buriko barahindura kugira buteze imbere imigambi. Twaratanze imiliyaridi 7.5 y'amadolari muri Afrika. DFC's focus is on development. Our priority is to advance the development of the countries where we work. Niko iyo nkuru duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mu kanya ibiganiro vya televiziyo Isanganiro bibandanye kuri kwanyu.